Hallelujah. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Sema amen. Nitwa Ntihubagwa Jean Prudent, ndi umwe mu bungere b'ishengero Jesus Grace Church. Nibaza ko benshi ngaha turazinanye. Ndanezerewe cyane no kuba hagati yanyu, no kuba ntewe iteka ridasanzwe kuba imbere yanyu muri kino gitondo. Ni umunezero udasanzwe wo kubana namwe. Amen. Ni gakenya mura numva inyigisho zerekeye abamusiciens kuko murabizi nkuko tubimenyereye no mu ishengero hageze inyigisho z'ijambo ry'Imana abamusiciens baca bagira iki, baca basohoka. Donc ico gicapo twaragikuriyemwo cuko umenga umumusicien ntari concerné n'ijambo ry'Imana, ntari concerné na enseignement, ariko ndashima nayo ko Imana ikora ikanguro mu bacuraranzi. Amen. Kubona mwebwe mwashoboye kugira effort mugashika n'ikibazo c'ibitoro, ariko mugashika gura juste gusa mwumvirize ijambo ry'Imana, mwikomera amashi cyane. Amen. Rero mumbabarire dukubite tubangura ko mfise byinshi byo kubabwira, ndibaza ko twotangura inyigisho zacu. Iki ni kintu nafashe imyaka myinshi nibaza, kuko nanje mu gutangura gukora mu ishengero sinatanguye ndi pastori, yatanguye muri departement ya musique nk'umumusicien, nk'umusoundman. Ariko nkama mbona iki kibazo, nkama mbona abantu bakora muri technique, abantu bakora muri music team canke ico tukunda kwitanga worship team, habona benga n'abantu batari concerné n'ubuzima bw'Imana, n'abantu batari concerné n'agakiza. Haragera igihe abantu batangura kuvuga ngo abacuraranzi, abaririmbyi ntibakizwa. Hama nanje ndiyumvira nti mbega aba bantu bafise ikibanza gikomeye mu makoraniro y'ishengero, abantu bama batwara umwanya munini ya gusumba n'uvuga ubutumwa, abantu bafise amasaha menshi yo guperforminga imbere y'ishengero gusumba n'abavuga butumwa, badakijijwe, none abandi bo bazokizwa gute? Murumva ikibazo ciwanje. Umumusicien genda murabe neza mu ishengero niwe afise umwanya munini, abanyamuziki n'abarimbi niwe bafise umwanya munini gusumba na pastor. Pastor arashobora kugwara umunsi, mugabo korari bwirizwa gukora, umumusicien abwirizwa gukora igihe cyose abantu bakoranye. None abo bantu niyo batakizwa, ndabaza ni bande bazokizwa muri iryo koraniro? Kuko umuntu atanga ico afise. Iyo muri ko mura ministeringa mu ishengero muko muratanga, nibyo tugomba kuraba. Ubu kuratanga iki? Ntubu kuratanga amanote, ntubu kuratanga umuziki, ubu kuratanga ibiri muri wewe. Hallelujah. Rero umuntu ashobora gutanga ico adafise. Rero naragerageje imyaka yose kwiyumvira kimwe mu bibazo dufise, sindaheza kubitora byose, ariko kimwe mu bibazo dufise nasanze twafashe yuko kuvuza umuziki kwacu, kuvuza inanga kwacu, kuvuza udushako tw'ingoma kwacu ko ari ivyo worship imbere y'Imana. Tukumva yuko nyamba twavugije umuziki neza, tukawuvuza neza, ivyo birakwiriye imbere y'Imana. Twebwe Imana ntihagira ikindi kintu dusaba, twahejeje kuvuza, twahejeje gutanga notre service. Hama turiko turaraba muri Bibiliya rero, ndaza ndavuga ama verset murandika ko ndishobora kuyasoma yose ko dufise umwanya mutonya. Turabona ahantu hambere ba mentioninga umuziki, turabona ko ari muri Genèse chapitre 4 21. Sinzi ko mushobora kuhasoma, ndagomba by'ukuri dusubire kandi twibaze ibibazo byinshi kandi biza kudufasha gutora inyishu y'ikibazo dufise uyu munsi mu ishengero. Jubal bavuga ngo the father of all musicians, nukuvuga turabonye yuko kuva mu gice ca 4 hariho la musique, turakibona, ariko ijambo worship batangura kurikoresha mu gice ca 22. Iyi nkuru rero nituza kuyisoma kuko ndabizi ko mwese murayizi. Ni inkuru ya Aburahamu agiye gutanga Isaka ku musozi Moriya. Bariko barandika bavuga ngo Abraham went to worship on the mountain. Ukuvuga ijambo bwa mbere bakoresha worship barikoresheje kuri Aburahamu agiye gutanga umwana wiwe w'ikinege. Mugabo muziki utangura mu gice ca kangahe? Mufashe kumyamba mwakurikiranye. Umuziki tubonye mu gice ca kangahe? Ca 4. Nukuvuga yuko umuziki wari uhari, worship itarahaba. Gasubiramo. Umuziki wari uhari, worship itaratangura mu buzima bw'abana b'abantu.
kuko ahantu hambere tubona bavuga worship ni mu gice cya 22 mugabo umuziki non seulement ko tubona mu gice cya 4 mugabo munyibutse neza mbega hoba hariho umuntu tuzi nk'umu inventeur de la musique haro mu wamuzi bisigura yuko twarakoze amakosa gufata tumelange dufata yuko umuziki egal worship kuko mu ndabire Aburahamu agiye kuworshipinga ku musozi Moriya mugabo ntiyahamagaye abanyamuziki kandi tubona mu gice cya 4 abanyamuziki bahari. Twebwe uyu munsi tuvuze worship dutangura kuvuga duti bendi niyihe izokora siko gahemwe venue niyihe venue rero ya Aburahamu yari Moriah Mountain mugabo agiye kuworshipinga ntiyatwaye umuziki yatwaye umwana wiwe w'ikinege. Turumvikana? Niho rero tuvuga yuko worship ubwa mbere na mbere si umuziki ahubwo worship ni ubuzima bwo kubaha Imana, a life of obedience. Nyamba ata buzima bwo kubaha Imana buri mu buzima bw'umuntu nta worship ishobora kuhaba with or without music. Iki kintu mukifatire ko kirakomeye cyane kuko tuca tuza rero tukaraba duti ni kubera iki twaneglige ubuzima bw'Imana mu buzima bwacu kubera ko twafashe umuziki tuha plan ya mbere hagufata ubuzima bw'Imana bari bwo tugira plan ya mbere. Ni kuvuga ndafise ikibazo cyuko abapastori twebwe nyene nito twatangwe gukora amakosa kuko hakubahamagarira kubaha Imana mbere na mbere twabahamagaye mu bapeti mukwe mupige tumuziki mwishengero. Donc ariko umuntu akoropa ukamukarira ariko umuntu w'umunyamuziki you don't care. Igikuru nuko avuze iki instrument ukamenga niko kazi konyene afise ubuzima bwiwe uko bwo bumeze kose. Igikuru nuko avuze iki inanga. Murumva yuko abantu batanguye nabo mwishengero ubundi umuntu yinjira mwishengero kuko yizeye igikorwa Kristo yakoze hama kinjira mwishengero hama Imana ikamukoresha bivanye n'ivyo yaterese muri we harimo n'ivyo nabyo byo gucuraranga nkuko nabandi nabo bafise ibindi ugakorera Imana n'ivyo Imana yaguhaye mugabo c'est pas le cas ku bantu benshi baba musicien. Kenshi umunyamuziki ntibanamubaza ati wowe mbega waravuze ubwa kabiri mbega wowe urakijije oya urazi kuvuza piano urazi kuvuza guitar kuyu pige bingine bitakuye. Mwumvise amakosa yatanguriye on a recruté kujya barecruta Cristiano Ronaldo hakubwira ubutumwa abantu bose n'abanyamuziki barakeneye ubutumwa bwiza. Donc uyu munsi niho tugera tugasanga tukabona umengo umunyamuziki ntari concerné n'ubutumwa bwiza ntari concerné n'ubuzima bw'Imana. Ntuzopfa warahimbaje Imana ntuzopfa waraworshipinze Imana utigeze ushika kukumenya Kristo Yesu kuko mwibuke yuko kuva iki gihe ca Aburahamu ndabibutse yuko nubwo yaragiye gutanga Isaka mwibuke yuko Isaka tamutanze Isaka yaramutahanye siko gahemwe nubwo bakunda kubigisha ngo nimutange Isaka wanyu muze mubwishure muti na Isaka Aburahamu yaramugize iki yaramusubiranye muhira ntibabe escroquer. Isaka cari gicapo ca Kristo Yesu kubera ko Aburahamu yari gicapo ca data wa twese uri mwijuru aje gutanga umwana wiwe w'ikinege. Mwibuke yuko kuri urya musozi niho bubatse le temple de Jérusalem ingoro i Yerusalemu niho bayubatse kuri urya musozi nyene hajya nyene Aburahamu yarambika Isaka niho bubatse ingoro. Hama Yesu amaze kuza araraba ingoro barayimwereka bako baramwereka ubwiza bwayo arababwira ati iyi ngoro ni muyisenyure mu minsi 3 nzogira iki nzoba nayubatse. Mugabo yari kwavuga iki yari kwavuga umubiri wiwe turi kumwe bisigura ko ikintu Aburahamu yari korakora ku musozi Kristo Yesu niwe yagize iki yagishikije. C'est lui qui a réalisé la prophétie. Kristo Yesu niwe yishwe kugira vy'ukuri ashobore kutugandurira twese atuzane imbere ya data ashobora kutwinjiza muri bwa buzima bwa obedience. Niyo twinjira muri bwa buzima bwa obedience niho tuzoheza ngo tubeho bwa buzima bwa worship. Nico gituma Yesu yavuze rero muvyumve neza muri Yohana 4:24 murandika ndaza kuvuga ko ndazi ko izi nkuru murazizi benshi. Yesu yahuye n'umusamariyakazi
hama umusamariyakazi amubwira ngo kubera iki ngo mwebwe abayuda mukunda gusengera Yerusalemu kandi ngo basokuruza ngo basengera kuri uyu musozi. Ni ukuvuga finalement yuko inyuma ya Aburahamu abantu babandanije baja gusengera hehe? Kuri wa musozi. Turi kumwe? Ariko Yesu amaze gushika aca babwira ngo nyina wanje ngo igihe kirashitse aho abahimbaza Imana mukuri batazoyihimbaza hariya Yerusalemu canke kuri uyu musozi, ngo ariko bazoyihimbaza mukuri no mu muziki. Ibintu bibiri, nta muziki ya mentionings, avuze ukuri niki n'imhemu. Bisigura ko ushobora kuba umumuzicien ari skilled, azi toute la théorie de la musique, ariko utazi Kristo Yesu ntushobora kuba umuworshiper. Mwabyumvise? Kuko abadora, ils adorent en esprit et en vérité. Hama mu Kirundi mumbabarira amaterminologie turakunda kuyavuga mu gukutariko Mr Claude yaje acadukubita, twaragerageje kuvuga dusanga bivanye n'ijambo worship mu Kirundi guhimbaza sico. Twagerageje gushikaho tuvuga ngo ni guhimbara. Uri kumwe? Claude ari he? Nivyo niho tugeze guhimbara, kuko bica byumvikana guhimbara Imana no guhimbaza Imana biratandukanye. Urashobora guhimbaza Imana mugo udahimbara Imana. Hallelujah. Ni kuvuga yuko a life of worship is a life of obedience. Rero aba musician namwe muranumva yuko baririmbye aribo bitwa ngo na worshipers. No, umuntu wese yaremwe n'Imana ari sanse kuba true worshipper. Kirumvikana ni Imana iduhamagarira, kuko hariho true worshipper n'umu fake worshipper. Yesu rero yavuze ngo Imana ikwirondera aba true worshipers. Aba true worshipers nabo nabaki nabahimbara Imana mukuri no mu mwema. Ndagerageza kubanza kugira desintoxication. Tubanze kubanza tu séparer umuziki na worship. Kuko nitubasepara umuziki na worship biraza kutworohera gutahura why twafashe umwanya munini yatubushira mu muziki muga turibagira kuinvestisa ubuzima bwacu osi mwijambo ry'Imana. Abitahuye kuvuga yuko ni washira umwanya wewe wose ukawushira mu muziki gusa, you will end up worshiping music than worshiping Jesus. Benshi ntiba worshipinga Kristo biciye mu muziki, benshi bahimbaza umuziki biciye muri Yesu. Yesaya 5 ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 13. Bazobona ibara abazindurwa mu gatondo no kwirukira ibiboreza, bakarara kwijoro gushitsa vino ibaboreje. Ijoro ryose bareko baranywa vino. Ndabereke yuko ibi bihari uno munsi vyamyeho kuva kera. Mwinywa ryabo bagira inanga n'ikembe. Bagira inanga niki? N'ikembe. Barahamagara abavuza inanga n'abavuza ikembe bakagira iki? Ibi tuvyita gute uyu munsi? Karaoke yamyeho kuva kera, nta gishasha munsi y'izuba. Mwumvire ikibazo gihari. Ikibazo suko barara baravuza. C'est pas ça le problème. Le problème ni iyihe? Bandanye. Mwinywa ryabo bagira inanga n'ikembe n'agashako k'ingoma n'umwironge na vino. Yamara ntibitegereza igikorwa cy'Uhoraho. When they play, when they dance, ntibabikora kugira ngo bihweze igikorwa cy'Uhoraho. Ntibashira umutima ku gikorwa cy'amaboko yiwe. Iki nico kibazo dufise. Mwumvirize consequence rero yavyo. Nico cyatumye abantu banje bajanwa ari nyagano ataco bigeze bamenya. Abanyacubahiro bo muri bo bishwe n'inzara, kandi ishengero ryabo ryose ryagatuwe n'inyota. Mwumvise consequence y'ukuvuza umuziki mudashira umutima ku gikorwa cy'Uhoraho? Mwabyumvise? Yeba mwari muzi l'impact de la musique, nimwoyikinisha. Umuziki si kuvuza umuziki gusa, la musique est spirituelle. Iyo kuravuza umuziki udashira umutima ku gikorwa cy'Uhoraho, ngo nicyo gituma batwaye iki? Batwawe nk'inyagano. Mwari muzi ko tout un pays irashobora kwononekara kubera umuziki bavuza, la qualité de leur musique. Mwari mubizi? Hari umugabo yavuze ngo kugira umenye ubwoko ngo wumvirize umuziki wabo.
bisigura yuko umuziki turawuvuza mbwa ntawo tuzi, turazi théorie de la musique mbwa ntituzi la nature de la musique, ntayo tuzi. Tubibaza gusa ko ari amanote, tubibaza gusa ko ari amakoro, tubibaza gusa ko ari théorie ivyo gusa mbwa ntituzi le côté spirituel de la musique. Ni gute abantu bariko baravuza mbwa badashira umutima kwiga ko cuhora hama bigahera abantu bagiye mu nyagano bakirotura bose bagiye muri esclavage. Ça veut dire que la musique elle est spirituelle. Umuntu w'umunyamuziki abwirizwa kuba nawe ari spirituel. Hallelujah. Nibaza ko sindiko ndabatera ubwoba mbwa muvyumve, ntimusubire kandi kuvuza umuziki mwibaza ngo umuziki gusa. Umuziki urafise identité, umuziki urafise nature yawo. Hallelujah. Hallelujah. Nico gituma muzokwisanga rero misi yose uzokwisanga wibaza ngo ni wowe uri kuravuza umuziki, mugasanga umuziki ni wowe uri kurakuvuza. Mugende muvyaneza mu buzima bwanyu, muzosanga umuziki ari uku driving atari wowe driving umuziki, kubera ko mwinyoha la nature de la musique. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Rero ndafise ikibazo cuko nyamba tutari interested mu ijambo ry'Imana, bisigura yuko umuziki uzotudomina. Kuko Musomere Yohana 6:63, Jean 6:63, kugira ndabereke ikintu kimwe. If music is spiritual, the musician should be spiritual. Nyamba umuziki uri spirituel, umuntu avuza umuziki abwirizwa kuba ari spirituel. Utari spirituel, umuziki urakumenagura, urakudomina, ukakumanipira. Nibijya muhora mwisanga mu buzima bwanyu umenga ubuzima bwose bwugariye ku muziki. No, music is not life. Jesus is life. Umuziki si wari ubuzima, Kristo Yesu ni wari ubuzima. Mugabo kubera umuziki wamaze gutekinga over servo yawe, ubuzima bwose ububonera mu muziki, muga ntavyuzi, warabaye manipulé. Hallelujah. dusomere twumve Yohana 6:60. Igituma muri sanse guha agaciro ijambo ry'Imana, mwumvirize igituma ijambo rya Kristo. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amajambo mbabwiye, uni Yesu yariko ravuga amajambo ndababwiye ni mpwemu n'ubugingo. Niyo mpwemu n'ubugingo. Si vous voulez être spirituel, mubwirizwa kwiga ijambo rya Kristo, mubwirizwa kwiga amajambo ya Kristo kugira biba permette no gukontrola uwo muziki. Kuko nyama muziki wabaye créé dans un environnement spirituel. Ça veut dire que la musique il a fait un caractère spirituel. Kuko mwibuka yuko muziki uravuga mu ijuru, sivyo none gaye? Nivyo? Dans le monde céleste umuziki waravuze, kuko namwe nababwira ukuntu principe ukuntu imeze. Ntushobora cooperatinga mu isi y'imhemu udafise un aspect spirituel. Kujye natwe ubwacu kugira ngo tuzoshobore kuba muri iyo si, nuko twambara umubiri w'imhemu kugira dushobore kuba mu isi y'imhemu. Ni nkuko ngaha mu isi ikintu kiri physique kiri materiel nico cooperatinga hano mu isi. Ntimurigera mubona imhemu ndibaza. Muri mwebwe sinibaza ko hari umuntu arigera abona Imana mu buryo bw'umubiri materiel cyangwa abadayimoni mu buryo materiel. Kubera ikintu kiri materiel nico cooperatinga muri material world. Bisigura ngo nyama umuziki waravuga mu isi y'imhemu, nuvuga ko umuziki nawe ufise un caractère spirituel. Nico gituma mubona Satani arawukoresha gusuma uko akoresha abapoliticiens, kuko umuziki uratusha abantu gusumba uko politike n'ibindi byose bikora ku bantu. Nico gituma mubona aba artiste bose bari influent, Satani abwirizwa kuba fatampiri kugira umuziki wabo awukoreshe mu kumanipira abantu bo kwisi bose. Turumvikana? Benshi muri mwebwe rero murakorera ivyo mutazi, mugakoreshwa muri projet mutazi, parce que la musique ni un transporteur spirituel. Iyo umuntu afise ubuzima bw'Imana, umuziki utransporta ubuzima bw'Imana. Iyo umuntu afise ubuzima bucafuye, umuziki utransporta ubuzima bucafuye. Ndabaha akarorero, bigenda gute ngo Dawidi avuze inanga gusa, muga abadayimoni bagira iki? Abadayimoni bagira iki? Bagahunga muri Sauli. Ça veut dire yuko muri zijya nanga harimo substance runaka y'spirituelle inyuranye ihushanije n'abajya badayimoni. Ntiyavuze ngo toka kwa jina la Yesu, wapi? Yaravugije inanga gusa. Hama abadayimoni baragira iki? Je ndababaza uyu munsi rero ndabaha challenge aba musician. Mbega mwebwe iyo muko muravuza umuziki abadayimoni barahunga canke baratamba? Iyo uri kuravuza umuziki abadayimoni barumva ko bari menace canke barasirimba, bari enjoying.
question mark. Ivyo bivana he? Ivyo bizova ku buzima bw'iwawe. Ugiye gusoma amazaburi ya Dawidi, you understand ukuntu yarafise ihishurirwa rya Kristo Yesu. Usomye amazaburi uratahura yuko Dawidi yarafise umutima w'Imana. Dawidi yari hafi y'Imana. Inanga yiwe rero ayivugije ya transporta cette vie. Ni kuvuga ubuzima buri hagati yawe, ubuzima bwa communion avec Jésus Christ. Nibwo uzotransmeta through your music. Kuko music is a way of expression. Ntitu worshiping Imana n'umuziki, ahubwo umuziki udushoboza kuexprima worship, a life of worship disanzwe iri mu buzima bwacu. Ntushobora kuexprima ikintu kidasanzwe gihari. Ndabaha akarorero basi, siko iyumvira indirimbo muri iyi minsi umaze iminsi uvuza iryoshe cyane, iyumvira ijya ujya indirimbo. Reka basi ndabaha akarorero nk'akaririmbo umaze iminsi indirimbo kavuga, and the angels cry holy, all creation cries holy. Kararyoshe kuvuza mu muziki ntikaryoshe? Kararyoshe? Nenda babaza nikihe kiryoshe hagati kuvuza umuziki uririmba holy, you are holy, no kubaho ubuzima bwa holiness? Nikihe coroshe, nikihe kigoye? Reka ndababwire, kuvuza umuziki nk'umumuzisya biraryoshe, mugabo kubaho ubuzima Imana idusaba nk'abamuzisya biragoye. Urashobora kuvuza holy, you are holy, ukayivuza neza mu makoro meza, mugabo après événement ukagenda ukagemana n'umukobwa canke before wanashaka. Kubera on n'a pas encore compris yuko ubuzima dutanga si umuziki, ubuzima dutanga ni Kristo Yesu muri twebwe. Ata Kristo ari muri wewe my friend, gushika uno munsi wewe ukukora nk'umuntu atigeze apatana, kuko mu bwami bw'Imana ntibakuzi, n'ibyo uri kurakora ntabyo bazi. Hallelujah. It takes skills to be a musician, but a surrendered heart to be a true worshipper. Kuba umusicien gospel bisaba gusa kuba ufite ama skills hamuka walking ugakora, ariko kugira ubu mu true worshipper bisaba umutima uri surrendered to Jesus. Hallelujah. Ama gift n'ama talents siyo tudetermina ko turi aba worshipers, ahubwo ni imitima yacu yunamiye umwami wacu Yesu Kristo, igandukiye umwami Yesu Kristo. Buri muntu wese ngaha ndabifurije gusubira kandi ku reconsidera ibintu tumaze mu imyaka. Hallelujah. Rero reka ndababaza ibibazo namwe mwishura mu mitima yanyu, tugire umwanya wo kwibaza iki kibazo. Do you worship Jesus through music, or you worship music in the name of Jesus? Mbega worshipinga Kristo Yesu biciye mu muziki, canke worshipinga umuziki mu izina rya Yesu? Ibaza ico kibazo mu mutima wawe. Dusubire kandi tubaze iki kibazo kugira bitworohere gutahura. Between music and Jesus, who do you love the most? Ninde ukunda gusumba uwundi hagati y'umuziki nande na Yesu? Kuko uwo ukunda cyane ni uzo worshiping. Don't lie to yourself. Ntiwihende, ntiwibeshe n'umutima wawe. Burya umuntu ahimbaza icyo akunda gusumba ikindi. Abanyamuziki rero nukuri maze imyaka ndavyo observe, umuntu arashobora gukunda instrument yiwe gusumba n'umugore wiwe. Umunyamuziki ariko arabwira umukobwa ngo you are my number one, aba ariko arakubesha, kuko instrument yiwe heze kavuga iti no, he's lying, you are number 2, I am number 1. Kweli siyo kweli? Ugasanga urakunda instrument yawe kuburyo umenga n'ahantu hose umva n'ama evenement ugiye kuvugiriza ahantu bafite instrument iri hejuru yiwa mbaka tugatwara ka instrument kiwawe kashazeka, ariko tukagira iki ugatware gusa. Ni kuvuga
waramaze kwinjiramo ntiwigeze ubikomprena. Parce que l'instrument et la musique biramanipula l'âme kurusha uko mudashobora kuvyibaza. Nibaza ko ndasenga Imana ize kubahumura amaso mutangure kubibona. Amen. Ugasanga la plupart du temps ni navyo bintu bituma abamuzisi bibagora swat kurongora canke gukipinga ama relation. Kubera iki? Kubera ko kenshi usanga ukunda umuziki gusumba uko wokunda umukobwa, usanga umukobwa ukuramubesha. Kubera ko la plupart du temps déjà si huburi mwa muri kumwe gutya kibaza ngo muri kumwe, kumbe wowe wamaze kugenda kera ukurajipigia amachromatic na manani. Nivyo sivyo. Aha abantu abamise bari mari usa umugore abaze ngo mwaryamanye, kumbe wowe wagiye kera mwijuru rya gatatu ko bivugiriza umuziki. Kuko muguza gutira attention abantu b'Imana, kuko la musique spirituelle hama la musique umumuzicien wese n'umuntu abashaka kuba creatif. Siko gariyemo ahora yiyumvira ikintu gishasha ubwenge bwawe wirotura bwaramaze kugenda, ntukiba mwisi y'abantu, uri mu yindi si. Hama wagaruka kuba mwisi ugaca usanga ntushobora kubaho ubuzima bw'abantu bo mwisi. Urimva uti mbega abantu ufite ugaruka uri umuntu nkameze nk'umu alien iki bavyita n'ibivajuru. Abamisiye benshi umenga n'aba aliens baba ku yindi planet. Guys, be free in the name of Jesus. Mubohoke umuziki si Yesu Kristo. Umuziki ni igikoresho tubwirizwa gukoresha kugira ngo tu exprime notre adoration, notre guhimbaza Imana kwacu Kristo. Amen, amen. Rero nyambukunda umuziki gusumba uko ukunda Yesu bisigura yuko worshiping umuziki. Abantu benshi ba worshiping umuziki wabo, baka worshiping ama instrument yabo, baka worshiping uturirimbo twabo gusumba ku worshiping Kristo. Karirimbo kanje everywhere. Mindo nilipiga mwenye nyimbo sasa. What's wrong with you? L'artiste est son œuvre. Hallelujah. Ibibazo muko muravyibaza, do you worship Jesus through music or do you worship music in the name of Jesus? Between music and Jesus, who do you love the most? Ndagomba kubabwira ikintu kimwe. Music manipulates the soul of the player. So, don't play with music when you play it. Umuziki uramanipula l'âme, uramanipula même l'esprit. Nico gituma iri kurawuvuza, be careful. Nico gituma je ntabuza abantu baja kuvuza mu makaraoke. Ahubwo ndabe-explica iyi principe. L'esprit iri behind, l'esprit iri around aho hantu kuravugiriza niyo iza kugira iki ku impacta ubuzima bwawe. Reka kuraba ry'amahera baza kuguha, kuko ry'amahera ntahuriye n'ubuzima bwawe. Mu kwezi kumwe amezi abiri uzokurutira ubutangwe kugura izindi ngeso utaruzi, mbwa kubera kutigeze umenya yuko le jeu spirituel iri behind. Ikibazo rese hano tuvugiriza si nivyo tuvuza. Ikibazo ni quel est l'esprit qui est derrière cette musique toujours, cyangwa quel est l'esprit qui est derrière y'ivyo bintu tuba turimwo. Birumvikana kubera ko tubinegrija biradukorera ko kandi turabinegrija. Alors ndagomba kuvuga rero mbere nk'urangiza, igihe cyose uri kuravuza neza amakoro meza mwishengero, mugabo ubuzima bwawe budatunganye na Kristo, uburi kurakotora mu nyonga z'Imana. Kuvuga mwishengero bavuze ati ebana uri tuwasha kabisa, uri piga akoro kabisa, na sisi tukasema wow. Mugabo imbere y'Imana, Imana ntigihegwa n'amanote meza. La bonne note n'umutima wubaha Kristo. Note nziza imbere y'Imana n'umutima, naho uri kuvuza note imwe mugabo umutima uhimbara Imana. Nico gituma kuva kera Imana yavuga ati nimungurire ubwo uruyogoyogo canke induru mu matwi yanyu, kuvuga c'est un bruit. Ona kujya kuntu bibenerva aba musiciens y'umuntu akotoye. Menya yuko imbere y'Imana rero iyo utabayeho ubuzima buri aligned with the will of God, iyo utari hurabaho ubuzima buhwanye n'ico Kristo agomba ku buzima bwawe, uburi kurakotora mu maso y'Imana. Nico gituma turirimba indirimbo zukwera kw'Imana muga tudashaka kwera mu buzima bwacu. Nico gituma turirimba I surrender all to you, akaririmbo kakavuza neza muga you surrender nothing before Jesus. Ugasanga nta kintu na kimwe guteguriye gusiga ku bwa Yesu Kristo. Ntiwiteguriye no guheba kagakobwa mugendana kandi bitemewe n'amategeko. Ariko yageze mu ishengero za kurimba uraza kuvuza I surrender all to Jesus. Muko muratahura inkina mico twamamwe.
abitahuye ntacyo bivuze imbere y'Imana. Nukuri nyamba atamahera baguhaye kuri ivyo bintu bivuze urashaka kuvyirekera kuko ntiwobura amahera ubura n'ingororano imbere y'Imana, wobura umuhombe siko none umudouble umuhombe. Kirumvikana? It's time to reconsider la base y'umumusicien nk'uwundi wese, nk'umuririmbyi, nk'ukoropa, nuko tumenya Kristo Yesu hama tugakorera uwo tuzi. Ntushobora guserva umuntu utazi, ntushobora kwadora umuntu utazi. Siko gahe bantu b'Imana. Haleluya. Rero mu majambo makenya ndashaka kubabwira yemwe banyamuziki, harageze yuko vy'ukuri natwe dushira umutima mu kubaha Kristo, mu kugandukira Kristo, kugira ngo n'umuziki wacu uze kurefleta ubwo buzima bwa Kristo Yesu mu buzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abataje ubwa mbere kandi abibutse ikintu kimwe, umuziki tutangura kubona muri Genèse chapitre 4 verset 21. Mugabo worship dutangura kuyibona mu gice ca 22, bisigura yuko worship yaje nyuma y'umuziki. Si umuziki watanguye, si umuziki wintroduce worship. Worship yamyeho ata muziki uhari. Reka renda bereke. Yesu aje gushitsa ivyo yaravuzwe kera mu buhanuzi. Yesu abwiye umugore ngo igihe kirageze bazompimbaza mu kuri no muki no mu mpema. Okay, reka ndababwira ikintu kimwe. Iyo bavuze mu gifaransa bavuga ngo étant conduit par l'esprit et dans la vérité. Or, turazi yuko Yesu yavuze ngo ni jewe nzira niki n'ukuri n'ubugingo. Bisura ngo la vérité c'est qui? C'est Jésus. Hama l'esprit naho nyene ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwami niwe mpemu. Ça veut dire que l'esprit c'est aussi Jésus. Mbwa mwibuke yuko umwana w'umuntu kugira ronke mpemu w'Imana ni mu gihe aba yavutse ubwa kabiri. Bisigura yuko umuntu ataravuka ubwa kabiri ntashobora kwadora. You cannot worship if you are not born again. Kuko c'est un travail spirituel premièrement. Turumvikana? Muko murakurikira. Kuko abantu benshi barita ngo naba worshipers. Mission naba worshipers, abaririmbi naba worshipers. Mugasanga uwo muntu ntaranavuka n'ubwa kabiri. Ndabibutse ikibazo twagize ni kubera ko amashengero yageze ahantu kubera umuziki wa attracting. Reka tuvugane ukuri, abantu benshi baraza gusenga bataje gusenga baje kumvira iziki umuziki. Kujya karaoke iryoha akabare karyohe iyo karimo karaoke, niko uyu munsi n'ishengero menga ryaryoshe kubera ko ririmo iki umuziki. Mugabo ishengero ntiriryoshwa n'umuziki, ishengero riryoshwa na la présence de Jésus Christ, kubaho kwa Yesu niko kuryosha ishengero. Umuziki uza kwakompanya, umuziki si ubwirizwa kuza imbere. Mbwa kubera ko mumbabarire kubivuga gutya, abantu benshi bafashe ishengero nka boutique. We don't care igitumuza wewe gusa ingo kugira twuzuza amashengero. Nico gituma wewe umunyamuziki waciuba umuntu ari privilégié adakogwa kubwa skills ziwe. Hama ucuba iki? Ucuba dommage collatéral kubera ko wewe nibigeze bakwitaho kukizwa cyangwa udakizwa, kubera kumenga nturi muri kategori y'abarisanzwe gukizwa. Wewe gikuru nuko ugira iki? Uvuze umuziki gusa, fanya kazi and then go home. It's time rero. Aya ma workshops ndayakunda cyane kubera ko ni workshops nk'ahanyene imishaha yacu isubira kandi ikiyumvira, igasubira kandi ikiyumvira vyo, isubira kandi kagira iki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Rero ndababwira ibintu bitatu Imana itugombako: obedience, surrender, sacrifice. Kumvira, kwitanga. Ibi bintu bitatu mutabibonye mu buzima bwanyu ntimushobora kuvuga yuko muri worship ministry. Biroroshe cyane yuko industry itwamvayisa muri ministry kubera ko tutigeze dushiraho a line between those two things. Biroroshe ko uyu munsi gospel yisanga yacitse industry kubera ko tutigeze dushiraho umurongo, une ligne rouge, kugira umuntu abitahura ati burya jewe ndi muri ministry ngaha, mugabo ni naje ngaha ndi muri industry. Kubera ko iyo umuntu ari muri industry
araba amashifre d'affaires. Mugo iyo umuntu ari muri ministry araba imishaha yaje kuri Kristo Yesu. Ndakeneye kukubaza wewe kuva aho watanguriye kuvuza umuziki ni bangahe bamaze gushingira intayi yuko bakijijwe through your music. Hawezi kosa byote kuko sinobabaza noba ndiko ndabacumuza ndababaza ni kuva aho tango kuvuza umuziki umaze kuronka amahera ngana gute wubatse inzu zingahe ufite parcelle zingahe ivyo vraiment sinobibabaza noba ndiko ndabakomeretse. Reka ndababaze basi nti kuva aho mutangoye kuvuza umuziki ni bangahe bamaze gukizwa ku bwanyu, ni bangahe bamaze gukizwa ku bw'umuziki wanyu. Uko niko twebwe tugira ibiharuro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumvira rero reka tuvuge gatonya ku kumvira. Kumvira Imana tuyumvira gute? Kristo Yesu niwe yatweretse akarorero keza ku kumvira Imana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Abaheburayo igice cya 5:8. Naho yari umwana yigishwa kumvira Imana nibyo yababajwe. Kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Kristo Yesu aratweretse uburyo yubasha Imana mu kubabazwa ku bwacu, mu gucunaguzwa ku bwacu. C'était ça l'obéissance à Dieu. Muko mukurikirane neza twebwe uyu munsi l'obéissance kubaha Imana kuko mwibuke yuko Imana yabrondera ikimazi gikwiriye imbere yawe kugira ngo ushobore guharira ibyaha by'abari mu isi. Hama Yesu acavuga ngo jewe ndaje. Kristo aremera atanga umubiri wiwe. Ni kuvuga mu kubeisa Imana Kristo yemeye gutanga umubiri wiwe kugira ngo Imana ishobore guharira jewe na wewe. Ubu nibwo butumwa bwiza tuvuga. Kristo Yesu yacitse icaha kugira ngo twebwe ducike kugororoka kw'Imana imbere y'Imana. None uyu munsi twebwe obéissance c'est quoi? Obedience ikimanye tugomba ko kubaha Imana n'igiki? Ikintu nabonye mu ishengero cuzuye nuko tuzi ko kubaha Imana no gukora ibikorwa vy'Imana. Ariko sivyo. Urashobora gukora ibikorwa ariko utubaha Imana. Nivyo nagerageje ku explica nyuma mwabikurikiye. Kubaha Imana nuku banza kwanza ukemera ico gikorwa Kristo yakoze. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwumvirize neza. Kubaha Imana ku muntu wese ari kwisi nuko banza kwakira ico gikorwa mu kucizera. Kristo ko yapfuye agahambwa akazuka ku bwawe. Nukuvuga ikindi kintu cyose uri bukore ico kintu kitarahaba kuko Yesu baramubajije ngo tugire gute ngo dukore ibikorwa vy'Imana. Ibikorwa vy'Imana. Yesu cyarababwira ngo igikorwa bamubajije ibikorwa kuko nico kizo dufise biratumena umutwe tuzi ko tubuza gukora ibintu byinshi pour Dieu turimena umutwe turiruhisha kuko niko batwigishije ori igikorwa ni kimwe. Yesu cyaravuga ngo igikorwa ni kimwe nuko mwizera uw'Imana yatumye. Only one work. Ibisigaye n'Imana ibikora muri wewe ntunamenya n'ibiri kwirakora. So mureke kwiruhisha muvuza imiziki muvuziki kandi ico gikorwa kimwe kitaraba mu buzima bwanyu muko mukorera ubusa kuko mwibuke yuko Imana izoduhemba one day. Mugabo izohemba abantu bamaze kwanza kubaha ico gikorwa kubaha Kristo kumenya Kristo hama bagakoreshwa rero na Kristo ibindi bikorwa nivyo Imana izohemba. Hallelujah. Benshi muri twebwe tumeze nk'abantu bakorera leta mugata matricule bafise hama hageze guhembwa bace baza ngo dukeneye kugira iki guhembwa bace bababaza ngo mwe muraba ati jewe je naravuza akavumbi kakagira iki kakaduga bati wapi vraiment wewe muri record ntitugufise. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndabifurije kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndabifurije kubaha ubuzima bwo kubaha Kristo nibwo buzima bwa worship. A life of obedience niyo life of worship. Hama obedience starts with believing in Christ, believing in the work of Jesus Christ. Kwizera igikorwa cha Yesu Kristo mu buzima bwacu. Nico gikorwa wakibona mu buzima bwawe uzoheze rero ibindi vyose Imana izobikurongoye muzubikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
uyu n'umwanya wanyu ntimujaniranywe ibibazo mufise mubivuge mu minota 20 turabe ko dushobora kugira iki kuvyishura. Nitwa Deo Habarugira. Ikibazo mfise hariho akantu mwavuze ngo do you worship Jesus through music or you play music in the name of Jesus? Ikibazo nashaka kumenya muri utwo tubiri akatariko nakahe. Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Frank Wineza. Turashima umwigisha wacu ku byaje kutwigisha. N'amajambo meza kandi y'ingirakamaro. Narifise ikibazo hariyo ikintu kimwe yavuze yuko hariho the spirit behind music canke hariho spirit iherekeza ivyo na music tuba turiko turakora. Hama aravuga ku kintu ca karaoke, nibaza yuko cyane aba musicien nibaza yuko ico kintu usanga kitugora sometime kujera. Aravuga yuko uri kurakora karaoke hari imwe muziba ziri surround ngaho hantu zishobora kugira iki kosanga byatanguye buke buke ugenda kuvuza mwe usanga mu gihe gitoyi hariho izindi ngeso ushoboye gutora iki. Ikibazo nacengira birakunda yuko ushobora kuja kuvuza iyo muziki mugabo izo mpemu nizigufata cyangwa ugasanga ubuzima bw'ubuzima za ngeso ugasanga ntiziko zagufata. Impamvu ndabivuze nuko ndafise abantu bashika kuri 2 nzi bavuza nyene muri iyo sekira mugabo ugasanga aracakunda Imana ugasanga aracakora ibikorwa vy'Imana ugasanga bwa buzima avuga yuko bwahindutse aguma nyene n'umukozi w'Imana akaze urumva nyene rero nacenga ikibazo ivyo bintu birakunda since ndafise intaye z'abo bantu babiri. Murakoze. Nico kibazo nacenge. Murakoze cyane. So let's start with the number 1. Hari ikibazo mwabajije ngo do you worship Jesus through music or do you worship music in the name of Jesus? Nakoresheje worship kuko icyo ukunda cyane nicyo worshiping. Donc abamisye benshi bisanga ba worshiping umuziki gusumba ku worshipinga Yesu Kristo. Kuko reka ndabaha kandi kantu nizere ko muko murakurikirana. Ico uzi ibwina nico uhimbaza. Muri rukanga mukamenya mugacukumbura mukigera théorie de la musique. Mugabo kandi ntimucukumbura ngo mumenye umwami wacu Yesu Kristo. So ntushobora rero ku worshipinga ico utazi. Kirumvikana? Kiri clair? La théorie de la musique yose urayizi. Ibintu byose bishasha bije ububizi amaritme yose ubuyazi magezweho. Na kompa urayizi. Ndashima Imana. Haleluya. Ariko Yesu ntawuzi. Niko afasha kubatwara muri realite mumenye yuko benshi muri twebwe niko nanje nari imeze. Umuziki c'était toute ma vie. Kugeza umunsi nkomprena yuko maze imyaka ndi manipule n'umuziki ntabizi kuko ubuzima bwawe bwose umenga n'umuziki. Ngo karaba réellement la vie ne tourne pas autour de la musique. Hari umuntu atazi na do ahiherereye mugabo ufise ubuzima bwa bien mugabo wewe unaumia. Kirumvikana? So rero nico tumaravuze nti Imana idufashe tube délivrer de la musique. Kuko ndabibariza ikibazo kimwe. Igituma umuziki wafashe ikibanza gikomeye mu ishengero ni kubera ko gushika no turacasoma mu ngoma tugasoma Dawidi ngo na bene Yazafu. Nivyo mugabo ntituza mu isezerano rishasha ngo tubone yuko atabendi Yesu afise atabendi Paulo afise. Mwe mwibaza yuko Yesu yarafise bendi amatuma nawe yamafise amakenga n'umusoriste canke umuntu atazijya yinjira ninde so reka ndabwiza ukuri ntibisigura yuko uyu munsi umuziki tuza twukura kwa gaciro ahubwo reka umuziki ufata ikibanza cawo. Ikibanza cy'umuziki si ikibanza kiri imbere s'il vous plaît. Igitangura ni Kristo Yesu. Bigenda gute ngo Yesu abe yarabayeho ubuzima bwo guhimbaza Imana nyakuri mugabo atamuziki tubona yigeze avuza. Turabona baririmba ubwo ntitubabona bavuga ngo bana ngo cyangwa tufanye ka live recording sasa tukafanya yize wapi ku musozi
ntaho tubibona mugabo ni kubera ko uyu munsi vyamaze gufata iyo ampleur mwibaza ico kibazo namwe mwishuri rero mufasha kugira sinshobora kuvuga ibintu vyinshi kubera umwanya ni mutonya ikibazo ca kabiri twavuze ibintu vya karaoke naberetse muri Yesaya 5 ndabereka les conséquences ndabereka yuko umuziki ni un moyen Satan akoresha mu kumanipula l'état spirituel de toute une nation nico gituma muzoromarka nyuma mumaze kubibona iyo uri umunyamuziki Satan ari yaranja ntiwikoncentre mu ijambo ry'Imana mu gusenga nyuma mumaze kubibona ofite umenga the moment you touch instrument umenga automatiquement hari abandi badayimoni bari special baza kukubuza kwikoncentra parce que barabizi ni wikoncentra ugasenga ukamenya Yesu ni wavuze umuziki barazi ibintu uza kuvuza impact biza kugira bavyumvise nico gituma nababwire rero ndababwiriza ukuri murako ko mwishengero umenga abamuziki ntibari conseiller n'ijambo ry'Imana ndababwira ngo ahubwo nyambu ukoropa asoma ijambo ry'Imana rimwe wowe nko mu musicien uri sanse gusoma ijambo ry'Imana incuro 10 parce que les forces qui t'attaquent zirakomeye gusumba izataka abandi kuko ton influence irakomeye gusumba ama influence y'abandi birumvikana basi turabe les réseaux sociaux mumbwire umuvuga butumwa ashikana umuriyoni umwe kuri YouTube mu kwezi kumwe mumbwire uwo umuvuga butumwa wari haro murabona mwebwe mugabo muziki urashikana a million views mu minsi 3 bisigura ngo l'influence de la musique iri nini yakurugezo mudashobora kwibaza nukuvuga wewe uhisemo gukorera Kristo biciye mu muziki Satana abwizo kurungikira abadayimoni igihumbi bakuvuruga bakubuzagiza nibigere mwamubona ukisanga ntusenga ukisanga nta concentration ukisanga wa muturi mu mavape wa muri mu bindi bintu kubera iki le diable est conscient que si tu te concentres mwijambo ry'Imana mu gusenga ni wakora kuri music uza gukubita touche imwe gusa abadayimoni baraza kwiruka birumvikana so nukuvuga ikirere nukuvuga ko akarorero iyo baduhamagaye muri binya vya karaoke bantu b'Imana abantu baza muri karaoke haba hariho l'esprit de l'impudicité ubusambanyi haba hari imwe mu yakaburigwe haba hari imwe mu ya ibintu bitandukanye biri aho hantu and then you are serving those spirits uko serva izo mwemu samedi soir hama dimanche matin uco serva l'esprit saint ntibikunda ntibishoboka abantu b'Imana nene mwumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye nene kuvuga ko mwabaje ikibazo ngo mbega umuntu arashobora rero ngo kuja muri ivyo bintu ngo muga ngo akaguma ngo atakibazo afise spirituel je nanje ndababaza mbega umuntu yoswiminga muri pool muri piscine hama ntagira iki ntajobe wosimbira muri piscine ukavuga ngo je ndaza gusimbirayo ngo ndazi ngo amazi ntaza kunkorako umva uri Mose uraza gufata inkoni uvuga uti wa amazi we bantu b'Imana ni nko kuvuga ngo reka nkore ku nkono ngo ndazi ngo mwizina rya Yesu sinzahugira iki sinzagusha uko no kwigereza ko it doesn't work that way ahubwo le danger faut ko muyimenya mukagira iki mukayevita ibi ndiko ndavuga aba producteur barashobora kubishingira naye nka Farley haje indirimbo urashobora kuyumviriza ukurayivuza iyo ndirimbo iraza ku impacta ton âme kandi ari nawe wayiririmbi cyo gituma aba producteur ibibazo barabifise abamisi ibibazo murabifise kubera ko uravuza ibintu atari nawe wabikompoje muga bikakugira ko iki impact kubera ko umunyagihugu azoyumviriza indirimbo rimwe muga wowe uzoyumviriza icuro zinga on repeat so c'est ça le danger alors kubwanje abantu b'Imana sinibaza yuko umuntu yoba muri iyo environnement hama ngo ntabe influence niyo environnement sinibaza ko bishoboka sinibaza nico kimwe nigeze kubaza sinzi ikibazo bigeze kumbaza ndibaza yari muri voix d'espoir hama ndababaza nti mbega umuntu arashobora kwikingira imvura musi y'umusegetera akaja musi y'umusegetera akavuga ati je ndiswira imvura naho yogwa gutaha ntiza kugira iki umusegetera ushobora kugukingira umubu mwana ushobora kugukingira amazi si vous saviez umuziki ukuntu ushobora reka basi ndabakaruro gatonya gusa siko nubwo dufise umwanya mutonya biramaze kubashikira ukisanga ukura ririmba ikiririmbo cy'igipagani mugabo utazi ukuntu ukura kiririmbo ugacuhereza ko ukura kiririmbo ugacuvuga ati cyangwa undi muntu ariho ndakavuga ati we ukura imba bitugane
biramaze kubashikira je biramaze kubashikira biramaze kubashikira bisigura ko umuziki nico kintu cyo nyene cinjira muri ame y'umuntu kitamusavye permission nikinda kugusaba permission kiragenda kigashikira ikintu bita subconscious mind ni kuvuga la subconscience ni partie iri muri conscience iri muri âme la subconscience ni kijya kintu gituma ukora ibintu utazi ukuntu babikoze akarorero nk'ubu wari kuragenda ahantu wasamaye ubwenge bwawe bwagiye ahandi mugabo kubera ko uri programme muri subconscious mind yawe wisanze wamaze gutaha muhira kuko inzira yo muhira nturinda kwiyumvira kugira wijemo mwabyumvise nico bita subconscious mind ni cya kintu ukora par réflexe apana kora ko babanje kuvyumvirako par réflexe nico gituma by the way dukora repetition ikintu repese cyane kigenda kikaja muri subconscious mind ku rugezo rero uvuza ca kintu utarinza kwiyumvira cyane muravyumva kujya karero kw'imodoka umuntu wese agitangura kwiga imodoka ari concentrate cyagashanga ibiguvu cyane muri vora mugabo plus aguma yimenyereza haragira igihe akavuro gafata guke nta kibazo bufise mugabo kero kibwo yuko wafata n'ibiguvu muko murantahura ni kuvuga yuko ikintu kiba répété dans ta conscience kija muri subconscience ikintu kimaze kuba muri subconscience ni ikintu ukora par réflexe rero la musique iratusha la subconscience y'umuntu ku rugenzo usanga umuntu akarimbo wakumvise muri bus hawo na shwa aho ko DJ wa bus bakaruvuza ngo ririmbo ukibaza ngo ntayo wumvise yinjiye muri subconscience yawe urava muri bus ushise muhira utangore ko kigira iki kukaririmba utazi ukuntu vyagenze the devil arazi yo game muga benshi ntayo bazi malheureusement abamisi nta nivyo bazi usanga uwo muziki uri expose kuri uwo muga ntuzi l'effet iza kugira kuri uwo muziki wawe alors inyishu yanje mwayumvise sinigera mbwira abantu ngo ntuje hariya ntuje kuvuza hariya no ndabasigurira iyi principe gusa hama wewe urigerezako wumva it's up to you to decide what you do mugabo ejo ntuzo kure tuvufise ingeso izi nizi hama wibwire ngo sinzi aho byavuye